y'uburyo equipe yitwa FC Barcelona yokina igikombe cy'Istama Club cyangwa bigaragara ko yo FIFA ifuze na equipe ya Barcelona mu igikombe cy'Istama Club ariko kandi tunagaruka mu gisabwa kugira ngo equipe yisange muri Mondial de Club tunagaruka ku gituma Barcelona ritari tunagaruka no ku gituma equipe yitwa FC Barcelona itari muri kino gikombe cy'Istama ya bwa mbere mwumve ko bitari yo igituma FIFA nini yari kirifuza Barcelona ni mwumve yo kudandaza ahantu hari Madrid agomba kuba Barcelona ni nk'uko kunariri ahantu hari Lionel Messi FIFA igomba gukora ibishoboka byose binashobotse akaba hari na Cristiano Ronaldo birumvikana ko nuko twayivuze mu mupira w'amaguru ahantu hari Messi hari Cristiano Ronaldo hari Barcelona hari Madrid byohojyo wagusumba rero reka tugaruke kuki Barcelona ni kibazo twagiye turabazwa na benshi twarabivuze ariko reka tubigaruke kuko ni benshi bagiye barabitubaza kugeza mu no mwanya ikombe zizotangura genekerezo rya 15 kwezi kwa gatandatu kirangire genekerezo rya 13 kwezi kwindwi birumvikana ko Barcelona siri ariko abantu baratubaje kuki Barcelona itariyo hoba hisungwa iki kugira ngo Barcelona ibe iriyo bwa mbere mwumve ngo ni igikombe cy'Istama Club kizokinwa n'imigwi 32 muri format nshasha cyangwa se mu ntunganya nshasha aho ari imigwi 32 cyangwa se ama club 32 avuye mu bihugu bitandukanye byo ku migabane igera kuri 5 igize isi dutuyeko birumvikana ko hariho equipe zova ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Afrika hariho uburyo novuga ngo equipe zotogwa hariho equipe zova ku mugabane wa Buraya hariho equipe zova ku mugabane wa Asia hariho equipe zova ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo hariho equipe zova ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru ari kumwe na Amerika yo hagati hariho equipe zova ku mugabane wa Oceania reka twe tuze ku mugabane wa Buraya ariho hantu novuga ngo byega equipe ya Barcelona kumwe n'ibintu baza kwa tubicisha ko mu mwanya muto ku mugabane wa Buraya kubera iki Barcelona itariyo hisungu kugira ngo equipe ije mu gikombe cya Buraya nako cisi cyama club ariko ivuye ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Buraya ikintu ca mbere baraba hagomba kujayo bazotwara imigwi 13 vuga ngo bafise ibibanza 13 bahawe na FIFA sivyo vuga ngo ishama ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA rigomba gutanga imigwi cyangwa se ama club 13 aja muri kino gikombe muri ama club 13 itegeko rya mbere rivuga ko hagomba kujayo equipe zine ziheruka gutwara Champions League mu myaka 4 iheze ubwo turi muri 2025 hagomba kujayo wagitwaye kuva 2020 kugeza muri 2024 iyo migwi igera kuri 4 ico qualification 2021 equipe yitwa Chelsea 2021 ni Chelsea 2022 Madrid 2023 ni Man City 2024 Real Madrid bivuze ngo igikombe kiza kwa cyatwaye uwundi mugwi atari Real Madrid twari kuronka imigwi uyu mugwi twari kuronka imigwi ne mugabo itatu birumvikana ko haci hajayo imigwi itatu kubera ko Real Madrid yagize gute yagitwaye akagera kuri kabiri birumvikana ko Real Madrid equipe bita Manchester City equipe bita Chelsea zagiye kwera ko arizo equipe ziheruka kino gikombe mu myaka 4 iheze kuva 2021 kugeza 2024 itegeko rigira kabiri imigwi isigaye icitogwa gute imigwi isigaye haca hakurikizwa urutonde rwa UEFA cyane se urutonde rw'uburyo imigwi irutarutanya amanota ku rutonde rwa UEFA muri iyo myaka nyene iheze abatari bake muribuka mu mwaka weze dukora ubuseza ngo tukavuga ngo Barcelona lisanze ari ya 18 ku rutonde rwa UEFA abatari bakati mushaka muri ko muravuga ivyo mutazi Barcelona ya 18 ku rutonde rwa UEFA ntihari muri 2024 2025 gwari urutonde rwa UEFA mu myaka 4 nyene n'ubundi iheze voire même 5 kuri ya klasema ya UEFA hamwe turonderera imigwi zoja mu gikombe cy'isi aho rero baca barabiki baca barambega imigwi yitwaye gute muri UEFA Champions League myaka yeze mbega imigwi yitwaye gute muri UEFA Conference League imigwi yitwaye gute muri UEFA Europa League ariko kandi binavaye na profile umugwi wari wose ufise kugeza igikombe cy'isi rero imigwi itogwe ku ruhande rwa UEFA imigwi yakurikirana uku gukurikira umugwi wa mbere witwa Manchester City muri iyo myaka ineze sivyo umugwi wa kabiri witwa Real Madrid umugwi wa gatatu witwa Bayern Munchen umugwi wa kane witwa Paris Saint-Germain umugwi wa gatanu witwa Chelsea umugwi wa gatandatu witwa Borussia Dortmund umugwi w'indwi witwa Inter de Milan umugwi w'umunani witwa Liverpool umugwi w'icumi nako w'icenda witwa FC Porto uw'icumi Atletico Madrid uw'icumi na rimwe witwa RB Leipzig uw'icumi na kabiri witwa FC Barcelona uw'icumi na gatatu witwa Benfica uw'icumi na kane witwa Juventus uw'icumi na gatanu witwa Napoli uw'icumi na gatandatu ni FC Sevilla uw'icumi n'indwi ni AC Milan uw'icumi n'umunani RB Salzburg yo muri Autriche uw'icumi n'icenda ni Ajax Amsterdam uwa 20 ni Lazio de Rome bivuze ngo kuri classement dufashe mu migwi 20 dufise ya mbere kuri classement ya UEFA kugira ngo dutange imigwi zojayo cha dukuramo Man City na Real Madrid na equipe yitwa Chelsea zo zigenda kwera ko ziheruka ico gikombe kuri classement rero dusigaranye cha dusanga Bayern ari ya mbere Paris ari ya kabiri Borussia Dortmund ari ya gatatu Inter de Milan ari ya kane Liverpool ari ya gatanu
FC Porto ari ya gatandatu, ekipe yitwa Atletico Madrid ari y'indwi, RB Leipzig ari y'umunani, Barcelona ari y'icenda, Benfica ari y'icumi, Juventus 11, Napoli 12, Sevilla 13, AC Milan 14, RB Salzburg 15, Ajax Amsterdam 16, Lazio de Rome 17. Kugeza muri uwo mwanya urutonde ruremera ko Barcelona ija mu gikombe c'isi. Kuko ukuyemo imigwi 3 ugaca ufata kuri classe misigaye Barcelona ni 9 kandi birumvikana ko dukane imigwi 13 n'inyuma na babiri bari nyuma ya Barcelona bategezwa guca bagira gute bajayo. Mugabo ari tegeko rivuga ngo nta gihugu kigomba kurenza imigwi ibiri mu gihe mudafise ekipe zitwa ko zatwaye iki gikombe mu myaka niburi nk'itatu canke bagitware gatatu bikurikiranye. Bivuze ngo muri no mwanya Atletico Madrid na Barcelona ku rutonde havuyemo ko Madrid yagiye kwera ko igiheruka muri no myaka ine. Atletico Madrid na Barcelona bategezwa guca bajayo bagaherekeza izindi kwera ko ku rutonde bahagaze neza. Mugabo kwera ko ekipe zitatu mu gihugu kimwe zitagiraho rimwe mu gihe mutatwaye kino gikombe. Yes. Baca barabura imbere y'uwundi. Atletico Madrid kuri classement bari imbere ya Barcelona. Barcelona cisigara kubera yuko iri nyuma ya Atletico Madrid kandi amategeko atemera ko imigwi itatu ijayo mu gihe kino gikombe mutagitwaye muri ico gihugu akarenga kabiri. Naho vyavuye muri club zibiri. Nico chatumye Barcelona isigara. Sino Barcelona nka ekipe yatwaye Champions League ntirimo. Barcelona ku rutonde yarimwo ku rutonde rwa FIFA, ku rutonde rwa UEFA yarimwo, mugabo kubera yuko imbere ya Barcelona hariyo Atletico Madrid mu ijana n'amanota kandi batagomba kuja ari imigwi 3 mu gikombe bo batagitwaye bose. Kuko Atletico Madrid nayo ntaco yatwaye. Kuko Atletico Madrid ntaco yatwaye. Bivuze ngo hano ikino gikombe muri Espagne gifiswe na Real Madrid gusa. Yayi giswe na Real Madrid mu myaka ine inyuma. Ibi vyaciye bituma mwibuke Atletico Madrid ugiye kuraba mu myaka y'inyuma muri parcours ya Champions League na Europa League yageze kure gusumba Barcelona. Mu mwaka weze bose baviriyemo hamwe. Quarto final Dortmund yakuyemo Atletico Madrid, quarto final yindi Barcelona ikugwamo na Paris Saint-Germain. Mu gihe muri 2021 na muri 2020 Barcelona yaviramwo mu matsinda ija muri Europa League, Atletico Madrid ni buri yabe yarenza matsinda. Ugacuza no muri za 2020 niko kuko nyene. Bivuze ngo yari myaka ya Xavier Barcelona muri UEFA bari bameze nabi no kuri Ronald Koeman wavyibuka. Ni nako kuntu Liverpool yasivye mu gihugu cy'Ubwongereza kubera ko Man City na Chelsea zagiye zitwa ekipe zatwaye iki gikombe. Mugabo kandi ugiye kuraba kuri classement buriya Liverpool yarishikiriwe kuko ni buri muri ekipe zitwa 10 zisigaye kugira ngo 13 kwire Liverpool imwo. Mugabo iyi Liverpool kubera yuko igikombe itagitwaye zigitware zitatu zigendeyo zirenga zibiri Liverpool yacisigara kuko Liverpool gezubu ni y'umunani kuri classement. Mugabe iyo migwi itatu ivuyemo ica yisanga ari ya gatanu ariko yasigaye. Ibaza ukuntu Liverpool yasigaye ari y'umunani kuri classement mu bijanye n'amanota. Mugabe ekipe yitwa Juventus ya 14 kuri classement ici ya 11 zitatu zivuyemo yagiye. Kandi Liverpool bo 2022 bakine final. 2022 bakine final na equipe ya Real Madrid ibatsinda. Mugabo 2024 Liverpool bari muri Europa League. Kandi Liverpool ikintu cyari gutuma baja muri kino gikombe nuko kino gikombe bariko bagitwaye nko muri 2024 ni buri cyane muri 2020 kubera ko Chelsea yagiye gitwaye muri 2021 equipe to Man City yagiye kubera yagitwaye 2021 kuva muri Liverpool girejeyo hamaze deja kuboneka imigwi ibiri yo mu ico gihugu izoja kubera yagitwaye. Liverpool byasaba nayo kiba yaragitwaye kino gikombe nivya nayo ni yagitwaye bica bituma uburyo Liverpool yasigayemo ni nabwo uburyo Barcelona yasigayemo akantu ko nyine gatandukanya nuko equipe ya Madrid yaragitwaye Barcelona yakozwe ko na classement twice isanga imbere yabo. Mugabo kandi Liverpool nayo yisanze Man City na Chelsea baragitwaye ica isanga inyuma yazo kuri classement bagomba kuja ari imigwi itatu mu gihe batagitwaye bose ari batatu. Ariko urumva ukuntu hari tu detail duto dutuma ekipe isi mu gikombe cy'Istema Club tunatuma kandi wojayo. Ibaza nk'iriya myaka yose Barcelona ihitiye kuri Koeman witwa Xavi iviramo mu matsinda. Ubwo rero abantu bafunguka amaso mumve ngo ibihe bibi Barcelona rimaze igihe muri UEFA Champions League bigaragara ngo ni equipe buri muntu wese yoje akahita ko agomba mu gikombe muri UEFA Champions League bihumura amaso abantu bibereke ngo ivyabaye mu myaka ine y'inyuma muri UEFA Champions League nivyo biriko biraza kora ko no musi kuri Barcelona. Iyo Barcelona ikaba yarashitse kure gusumba Atletico Madrid muri no myaka ine iheze uno musi bayisoza mu gikombe Barcelona kabiri yijayo. Uyumvire nkako ka bivuze ngo Atletico ni equipe muri mu myaka yeze para Barcelona
ikintu cyo henshi tuma Barcelona ijayo nuko hazoba habaye kumva ngo equipe turaye butumire equipe dukuyemo tugomba kudandaza kwera Barcelona ifite iryo zina nta nikindi zero amategeko Barcelona kintu kimifise cyo tuma ija mu gikombe cyiza uravyuka koko byigeze no kuvuga igihe noze ivuyemwo Club Leon yo muri Mexique bavuga bati ishobora kusubirwa na equipe yitwa FC Barcelona ariko mugabe bigaragara n'ubundi ngo ko bari gupfundikanya reka nkoresha iyo terme ko bari gupfundikanya kwa UEFA nako kwa FIFA kugira ngo nimiburi kuko nagenda bona abantu bavuga bati rega ntibiryoshe ahisanze Real Madrid atagira Barcelona n'umwaka ntibiryoshe rega niko no muri FIFA bavuga ati ahisanze Messi ntibiryoshe atariyo Cristiano mugabo ibi byose byugariye ku budandaje byugariye ku budandaje mugabo ari amategeko ya qualification iyo yugariye ku mupira gusumba ku budandaje ntugomba kuja kwera wadandaje cyane ugomba kuja kwera ko witwaye neza kuri tapi wageze kure mugabo kandi twibagirwe yuko abamenyereza bagiye batandukanye ndetse n'abapresident b'imigwi Perez bigarutse ko Laporte bigarutse ko uyu ninde uyicerezo wa Atletico de Madrid yabigarutse ko baravuga bati bigaragara ko inkino ziko ziraba nyinshi ibaze ngo abakinyi bose bagiye kuva urabona nose zingene yabayemo imvune nyinshi urabingene nose yabayemo imvune mu migwi itandukanye ibaze ko abakinyi bagira bave mu migwi yabo bose presque imigwi yose ikomakomeye izo kana gikombe cy'ama club na cecere ku mugabane burayi yose bisanga muri noze barisanga yose bisanga muri Mondial de Club ibaze rero ngo ugiye muri Mondial de Club iri butangure mu kwa 5 irangire mu kwezi kwa 6 kugeza 15 irangire mu kwezi kw'indwi za vacances ziravuyeho kuko deja urumva mu kwezi kwa 6 no kw'indwi murava imigwi nayo hageze kibakenera muje muri pre-season abwo ndino kwiyumvira ishusho turi bugire ku migwi iza ko yagiye muri Mondial de Club championnat nizitangura Ego kuri Barcelona sawa biraza kuba bisa nk'uko kuntu abakinyi bavuye mu giseruka bigwa Igikombe cya Buraya ko naco cyarangiye ya 14 kwezi kw'indwi ravyibuka Igikombe cya Buraya cyarangiye biba ngombwa ko equipe nka za Barcelona za Real Madrid ziyakaruka abakinyi babo bakoze mu Gikombe cya Buraya cyane n'abakinyi bakinye na za Copa America barahawe akaruhuko uravyibuka ko equipe ya Barcelona itatwaye Lamine Yamal muri America kundi yaje kuba basangayo uribuka ko Madrid itatwaye Kylian Mbappé mu Gikombe cya nako muri pre-season bivaye no ko muri equipe de France yari karakina kaza kuba nagirira imvune kuzuru nyuma yo gusekana no witwa Danso abakinyi vyanga bikunda nkuko bivuze baraza kuba baro mugabe imigwi niri busibe kira gikombe cy'isi kubera bagiye kurondamo amafaranga gusumba kurondamo umupira kandi bigaragara ko nayo FIFA bivuge ko Perez yari yavyanse ariko bivugwa ko yavyanse mu ntumbero yo kugira gute yo gusaba ko amafaranga duzwe igikombe kirazimbye gusumba Champions League uzo bagitwaye kumbura sigaye ko tumenya na detail mbe gutsinze ino match cyangwa uvuye mu matsinda akaja witiem do final na quart de final nkuko bimeze ko muri Champions League ariko ndibaza ko vyanga bikunda ino forma FIFA izanye nyuma yo kubona amafaranga muri UEFA yinjira ku bwa Champions League ibaze turaza kwa dufise match ya Real Madrid na Al Hilal yo muri Arabia Saudite numanya mwiza wo kuna pesa kinyamupira ya Arabia Saudite twama tuvuga ngo hariyo competition tukama tuvuga ati Al Hilal ifise projet kuri tapi vert yo zigatsinda equipe zikomakomeye Madrid bari kubona Pachuca bari kubona Al Hilal nimba nande kumbure mwinga gw'ivyuma turondera amatsinda kugira ngo tunayarangirize ka matsinda yo bugimigwi ngo ipanze nanabonye buriya dusakazi kuko hazoba harimo match ziba saa 8 z'ijoro abantu rega batangura bitegura abantu namwe mwitegure abantu rega namwe mutangura bitegura za Amerika ziraba saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro ntituzojya deje urumva harimo no kudandaza kuko ibazaho abaho nk'aho batwaye igikombe ni muri babantu nta mupira uriye mugabo ari amafaranga amafaranga ariyo aba pre-season barahatwiga ugasanga Hard Rock Stadium yuzuye none muri Mondial de Club match ya Madrid hari irari bareka kuzura barayira match ya City nande gusa nyene na Jackie mwija no kudandaza hano FIFA irahombe kuba Barcelona na janda kuko hano abantu bazora match za Madrid gusa peut-être abongereza barabe match za Man City na za Chelsea ariko abafaransa barabe Paris Saint-Germain nka profil abataliyano barabe Juventus na Inter de Milan birajyosha abataliyano bavuga ati twe Juve na Inter bariyo abafaransa ati Paris Saint-Germain biriyo abongereza ati Chelsea na Man City bariyo mugabo abadagi Bayern Borussia Dortmund sinda vyibaze ndabira amatsinda kondera aba amatsinda uburyo apanze sivyo ukaraba abantu bakiyumvira sinibaza ko Bayern yagiye Borussia Dortmund iriyo of course iriyo kuko bari twaye neza muri no myaka yeze bari twaye none bari kwa final deja bari kwa final bivuze ngo kumva ko Espagne twaye Atletico Madrid na Real Madrid Catalonia tabahari naho batiraje nka 8e de finale cyangwa quart de finale twabona match ya Atletico Madrid na Real Madrid
niyo habagara abantu nko kumva ngo Mondial de Club turabonye Barcelona ariko kuri Hazard jewe hano iyi tournoi canke iki gikombe kitaratangura sinezera ko Barcelona tari ibigenda vyizera ko mbonye bati yatanguye oya hano Amategeko arahinduka oya hano umva nimba babaza Amategeko mashasha iyo kiza ko ari igikombe gishingiye ku kuduza impano canke kukwerekana ubushobozi bw'imigwi ikomakomeye ku migabane bari gukaraba Barcelona bakavyoza mugabo Amategeko barayarenga kwera ko igikombe gishingiye ku kudandaza cyane gusoma ukina umupira oya hano Amategeko barayarenga ahubwo ndi no kwibaza ko kigiye kuza kiraba buri mwaka canke equipe erga hano niyo buri equipe iza kudandaza ikibanza barese mwaka uza naho nikiba reka turabikaza kuba kigaruka mu kiringo kingana gute oya d'abord aho kiri bugarukire hose kuri Afrique kuri Barcelona ya Afrique baragikina aho kiri bugarukire hose kuri Barcelona ya Afrique urisire ko Barcelona yamaze kurenga Atletico Madrid mu manota oya arakontuka nko myaka nk'ibiri yaza kubiha mu myaka nk'ibiri garuka uyu mwaka bagaruke demi final Atletico yaviriyemo huitième de finale Atletico ari abayituma kandi hariho problem ko mu mwaka Barcelona ashobora kwisanga muri demi final wibuke ko Barcelona ari esheke hari imyaka ibiri bagiye muri Europa League oya biriya ni bisanzwe hano Barcelona bari mu rugamba swat hano hantu genda gutwara igikombe bakazokora bagitwaye cyane bakazoja kwera ko barenganya Atletico kuri classement kuko Madrid yoyo nk'ubu na mu myaka nk'itanu iri imbere yari ibikiye avance kuko nimba mwakuza ukurikira baravye aba vainqueur mu myaka ine heruka Chelsea bachibanza ivemwo Madrid isanga irimo kabiri kugeza 2024 nuvuga ngo niba uri kugira ngo Madrid ivemwo nka equipe yagitwaye irasaba ko tugeze nko muri 2030 2029 oya muri Mondial de Club ni video abantu bo banyeneye Real Madrid bo bazamayo hano bazamayo nuko rero bipanze kubijanye n'igikombe c'isi c'ama club baturabira amatsinda kumbure baturabira amatsinda tuyaganire ko nako tuyabwira abantu hama twinjira kuri dossier ya Raújo na Christensen muri equipe twa Barcelona twihuta cyane kugira ngo tuzana kweba no kuyane makuru agiye atandukanye or marifuzwa na Man City turaza kubigaruka ko nandi menshi agiye atandukanye ariko aravugwa kuno mugoroba nibyo byose amatsinda yadusomere kabo ufite amatsinda yadusomera tukomeze kandabe ari amatsinda tuyakwita abantu Mondial de Club ibintu mba narabibitse ngasanga nabibitse kure ariko ngiye kubizana ibintu bipanze neza Barcelona ni saba mwihangane Barcelona ni saba mwihangane ngari amatsinda yamaze kubaza iyi migoro agira ngo nayimenye mana biroroshye FC Porto Al Ahly FC Porto kuva muri Portugal, Al Ahly kuva muri Egiputa, Palmeiras kuva muri Brazil, Inter Miami kuva muri Leta Zunze za Amerika, Bayern Munchen kuva mu Budagi, Benfica Lisbon kuva muri Portugal, ino baraza kuba bari kumwe na Boca Junior kuva hariya muri Argentine. Muri Argentine iyi equipe bari kumwe na mbona. Hari ari nditsinda rimo za Inter do Milan za River Plate. Simona za Pachuca, hariya ndabona Manchester City zo biri kumwe na Wydad Athletic Club de Casablanca na Al Ain, iriya Al Ain niyo muri Qatar. Asante sana maze kwa izana birumvikana ko ari akurundi rwandi ya equipe turako turavuga ni equipe itwa Auckland kuva muri Australia. Boca Junior urabona ko Chelsea bari kumwe na Flamengo bari kumwe na Esperance de Tunis kuva muri Tunisia. Reka tuzibwira abantu bazumva ari kuri FM muri group A harimo equipe itwa Palmeiras iri kumwe na Porto iri kumwe na Al Ahly ndetse na equipe itwa Inter Miami. Mugiye muri groupe A harimo PSG harimo Atletico Madrid harimo Botafogo harimo na Sundowns. Mugiye muri groupe C harimo equipe yitwa Bayern, harimo yitwa Auckland, harimo yitwa Boca Juniors, equipe yitwa Benfica. Mugiye muri groupe D harimo Flamengo, harimo Esperance de Tunis, yani muri Afrika. Harimo andi equipe yitwa Chelsea na equipe yitwa Adefinir. Maana isi Adefinir kwangu ni kibanza kizojamo equipe izogira. Equipe izosubiriye Club Leon. Club. Nvango Barcelona mutsijamo icayisanga mu itsinda rimwe na Chelsea. Narengeje ngo ni equipe yitwa Adefinir. Nagira ngene equipe ku isi zizajye baraza kwiri. Liver Plate iri muri groupe E iri kumwe na Red Diamond iri kumwe na Montpellier ndetse na equipe yitwa Inter do Milan. Montpellier ni mwe ya Sergio Ramos muri Mexique. Mugiye muri groupe F harimo Fluminense, harimo Dortmund, harimo Orsan, harimo na Mamelodi Sundowns yo muri Afrika nayo ngene. Mugiye muri G muri groupe G harimo equipe yitwa Man City, harimo Wydad Casablanca muri Maroc. Muri Maroc muri Afrika nayo ngene birumvikanamo harimo Al Ain ndetse na Juventus. Mugiye muri groupe H harimo Real Madrid, Al Hilal, Pachuca ndetse na equipe yitwa Strasbourg. Muri itsinda rya Real Madrid zo yaryoshe
Madrid batsinze Pachuca muri Coupe Intercontinental. Al Hilal bariko barigira abababala bikombe byo ku mugabane wa Asia bya bihuza imigwi yabaye ya mbere mu bihugu byabo babimaze. Pachuca ni babalao muri Mexico ari muri CONCACAF barabimaze. RB Salzburg iraje ariyo equipe yitwa niburi ko yamiciriritse imbere ya Madrid sino kari agatsinda kazoba karyoshe kari kararyoshe nuko bizoba byifasha abantu mu gikombe cy'isi cy'ama club abantu ndabaha match ya Man City na Wydad Casablanca hariya umugabo yitwa Pep ashaka kubirindirwa n'abanyafrika match ya Man City na match ya Dortmund na Mamelodi Sundowns ibaze match ya Inter de Milan na Montpellier uyibaze match ya Dortmund na Mamelodi Sundowns match wega ya Dortmund ibaze match ya Esperance de Tunis na Chelsea ibaze match ya Atletico Madrid c'est mal quand tu es Esperance de Tunis alors it is a surprise yeah Esperance de Tunis irabirinduye Chelsea Chelsea amareswe gaza rimaze gute yewe gaye ibaze match ya Botafogo na Atletico de Madrid rega turabona ayo mashoka ibaze nka match ya Paris Saint-Germain na Atletico Madrid ndakubwije ukuri Mike Al Ahly iri tsinda badasame barashobora kuyirobora nubwo abanyafrika iyi Al Ahly muri Egiputa iyi group iri tsinda ririmo abanyeshuri bo kwa Inter Miami abo kuri university irimo Porto Palmeiras yari umupira muri Brazil meme na Porto ishobora kuza Inter Miami murabe ibatayitsinze barashobora kuba nyuma mwisi ibatayitsinze nibaza bataye muri Afrika kandi Messi akaraba nabi nyuma yo guhabwa itike arashobora kuba nyuma mwisinda ibaze match ya Bayern na Benfica match ya Bayern na Benfica zo ari nziza yeah well, of course yazo hari udushoke tumeze neza gusa ibaze ga match ya Man City na Juve Manchester City Juventus Manchester City Al Ain Manchester City Wydad ashema Inter de Milan bayiteretse akora Inter bwana za Montpellier baraje ko mudakomeye baravuga ati attention match ya Inter de Milan na River Plate iraza kuba ari match y'abanyargentine siguri ibiharuro bya Inter de Milan na River Plate kano gatsinda turakayobora ikitsina muri kumwe na Red Diamond muri kumwe na Monterrey igikombe igomba gitwagwe mu buryo bworoshe nuko ipanze muri Barcelona ngo bayitwa Sidia Twika ashobora kuba yahinduye